Reka subire ndabahe kaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri Mubonesha kure yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV. Mubonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka na muntu makunguye kuri ndetse n'ari makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano. Ndabakengukira mwese mudukurikira muri mu cungararo gihugu cyacu Burundi, adukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugani wacu wa Afrika nabashe kudonora mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu y'akakanya, makuru yihuta cyane ndetse n'abari makunguye kuri mwese ndabahaye kaze. Reka rero mbakengurukire mwese mudukurikira muri mu cungararo ikurigeze igihugu cyacu Burundi, mubandanye mugira ibi byiza. Ni ndabahaye mwiriwe rero, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza kuri Mubonesha kure yanyu mukunda cyane muri Rudende Isange TV. Mubonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka romba ikaze amakuru yacu y'aka kanya, amakuru menshi cyane, amakuru yihuta, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Frederic Bamvugiyumvira amaze igihe kinini mu mugambwe Frodebu, kuri ubu ngubu biravuga ko atameze neza ndetse yoba yirukanywe ejo n'umukuru wayo w'uwo mugambwe Patrick Nkurunziza amuhora ngo kwitangazo ry'inkoramutima yasohoye aho adahamagarira gukura amaboko mu mpuzu ngo turwanye umwansi w'igihugu, ariko ngo bihoye ubusa ngo kuko abarundi 90% ngo turi inyuma yiwe. Ibi rero ni bimwe mu byashikirijwe. Gusa amakuru yihuta cyane kubihejeje kuba nuko kuri ubu ngubu bivuga ko ngo yoba yagandaguwe nyuma yuko yirukanwe nyene. Kuri ubu ngubu amakuru aturuka mu begereye aravuga ko kuri ubu ngubu yoba yagandaguwe ndetse ngo urupfu rwiwe rwabaye giturumbuka, ikiziga ciwe catoraguwe mu ishamba nk'uko amakuru abitomora. Bavuga ko rero yoba yagandaguwe na bamwe mu mugwi wa Frodebu nk'uko amakuru aturuka mu begereye abitomora. Reka tunyarukire mu yandi makuru. Kubera ko biravugwa ngaha mu Burundi, urugomero rushasha rwa GG intambwe nshasha igana ku masoko ntangaguvu arama. Ururi kuwa 29 ruhesha umwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yararuguruye icese kuri uwa kabiri urugomero rw'umuyaga nkuba rwa GG rwubatswe ku ruzi rwa GG inyene muri komine Songa intara ya Bururi, ubumanuko bw'u Burundi. Ico gikorwa cerekana kandi ko hakiriwe icese iyo nyubakwa inyuma y'imyaka myinshi yubakwa. Urugomero rwa GG ruri mu gikorwa cagutse cyo kugwiza umuyaga nkuba gishigikiwe n'urunani rw'abafasha Burundi cyane cyane ibanki y'isi yose, ibanki ijejwe iterambere rya Afrika n'ubumwe bwa Buraya. Mwitangazo basohoye aba bafasha Burundi bamenyesha ko urugomero rugira kabiri rwubatswe ku ruzi Murembwe ruzoshikirizwa mu mezi ari imbere. Izo ngomero zose zizotanga umuyaga nkuba ufise ubushobozi bungana na megawate 49.7. N'ijambo yashikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimye intererano z'abafasha Burundi, bakaba ndetse bashije imbere guteza imbere gisata umuyaga nkuba. Burundi buhejeje gutera imbere buhejeje gutera intambwe ikomeye mu bubasha bungana ama megawate 118 kuri 44.5 bwari bufise mu mwaka wa 2020 mu gihe Evariste Ndayishimiye yashika mu mabanga. Iriko yatomoye iterambere mu bijanye n'amasoko ntanganguvu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaribukije kandi ibindi byaranguwe muri ico gisata, harimwo iyugururwa ry'inyubako za Vugizo, Buhiga ndetse na Mubuga, nazo ngo zubatswe ku mfashanyo y'abo bafasha Burundi. Yavuze kandi ko inyubako nshasha zibandanya
nk'izitegerekanijwe ku ruzi Kirasa mu ntara ya Rumonge n'urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Umugambi w'akarere usangiwe n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hariko kandi haranonganzwa ibiganiro byo gushiraho ubufatanye n'igihugu ca Ethiopia kugira umuyagankuba wongere mu gihugu cose. Akarusho kitezwe n'abanyagihugu mu ntumbero yo gushikana iryo terambere ku bene gihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye Regideso, ikigo ca leta kijejwe gutanga umuyagankuba n'amazi, kwihutisha imigambi yo gushikana umuyagankuba mu gihugu cose ndetse no gusanura ibyuma bishaje. Yavuze kandi ko abanyagihugu bakoranira hamwe mu bisagara bito bito mu ntumbero yo kuroswa igikorwa co kubaha umuyagankuba n'amazi. Akarusho kandi ku bikorwa by'ubuhinga bugezweho ndetse n'ubutare. Kubwa Evariste Ndayishimiye, ishirwaho y'urugomero rwa Jiji ngo ni intambwe iboneka igana ku iterambere ry'u Burundi mu bijanye n'ubuhinga bwa none. Izo nguvu ngo shasha zizotuma hatanguzwa imigambi yo gushira mu buhinga bwa none ibikorwa vya leta, igikorwa kimaze igihe gifise intambamyi ifatiye ku muyagankuba ndetse niko yatomoye. Yaravuze kandi ko hazoca hasubira kunagurwa igisata c'ubutare, bagasigura ko ubukene bw'umuyagankuba ari bwo ngo kugeza ubu bwari bwarabaye intambamyi kugira ngo ubutare bwo mu gihugu bwimbwe neza. Abafasha Uburundi basabwe kubwizera. Mu kurangiza, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahaye ubutumwa amakungu agira ati: twabasabye kubandanya mwizera leta y'u Burundi muri ibyabona by'amahoro, umubano mwiza mu gihugu n'intwaro ibereye mu gihugu cacu c'u Burundi. Ako kamo agateye mu gihe kandi kidasanzwe amayinga makeyi inyuma y'amatora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abahanuzi b'amakomine yo kuwa 5 Ruheshi uyu mwaka yemejwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku 20 Ruheshi uyu mwaka, ko sentare CNDD FDD umugambi uri ku butegetsi watwaye intebe zose mu nama nshinga amateka. Utunenge twashikirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta gaciro twigeze duhabwa, ariko abeshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi harimwe ndetse n'ishengero rya Katolika bariyamirije utunenge twishi twibonekeje mu matora: kuzuza amakarata mu masandugu, igitsure ku batora, gutorera ku mugaragaro, kwirukana indorerezi ndetse no guharura amajwi atandorerezi. Nubwo ivyo byose byashikirijwe, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko Uburundi buri mu nzira nziza. Avuga ko ejo ngo niba basaba ko babashigikira ntibaze bibaze ko bazoba ari kubatesha umwanya, niko yashikirije mu guheraheza ijambo ryiwe nubwo iba ariko barugurura uru rugomero rwa Rusizi nk'uko amakuru dukurayo ubundi abandanya abitomora. Naho mu bijanye n'ayandi makuru mu ntara ya Rumonge, nuko ngo amanota y'igice ca gatatu ntaratangwa, abigisha b'abakorerabushake ngo bari mu gashavu. Rumonge mu mashure menshi yisumbuye yo muri komine Rumonge mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, abanyeshure ntibaronkejwe umwimbo w'igice ca gatatu. Imvo abigisha b'abakorerabushake barase gutanga amanota y'igice ca gatatu, basaba agashirukabute k'amezi atatu bataronkejwe. Mu gihe umwaka w'ishure wa 2024-2025 ugiye kurangira, ibintu ntibyifashe neza mu mashure amwe namwe yisumbuye yo muri komine Rumonge. Abigisha b'abakorerabushake bahora bahabwa agahembo na komine, bariyamiriza ko bataronswa ako gashimwe kabo. Inkurikizi
ntibatanze amanota y'igice ca gatatu c'umwaka w'ishure. Twarakoze umwaka wose, ntibishoboka ko tuguma tubandanya dukora nka kumwe, umugongo umengo nta cabaye. Dusaba guhabwa amezi 3 tutararihwa, niko bamwe muri abo bigisha bavuze, nubwo batashimye kwidondora. Ubuyobozi bw'indero muri komine ya Rumonge buremeza ko buzi iyo ngorane. Umwe mu ndongozi yo muri ubwo buyobozi amenyesha ko ayo mafaranga ariko aregeranywa, agasaba abo bigisha kwihangana. Turabasaba ko batanga ayo manota mu kurindira ko komine itora umuti. Musanteri wa komine Rumonge aranegura itozwa ry'amafaranga mu bavyeyi, agasigura ko uwo mugenzo ari nawo watumye abanyeshuri baheba amashuri. Ni nayo mpamvu yari yafashe ingingo ko komine ariyo izohora iha agashirukabute abo bakorera bushake. Komine ariko yari yaravuze ko kuva mu ntango z'umwaka w'ishure izokurikirana ico kibazo kugira ibagabanye abana baheba amashure. Iyo ngorane yerekana ubuzima bubi abigisha b'abakorera bushake bafise muri iki gihe, hamwe n'inzitizi zo mu gisata c'indero cama cikora ku ntererano itanashikira abo igenewe rimwe na rimwe. Hari amakuru avuga ko amwe muri ayo mafaranga yahora atozwa ngo yahora anyuruzwa na bamwe mu bayobozi b'amashure, ari naco ngo coba caratumye ubuyobozi bwa komine ufata ingingo yo guhagarika izo ntererano. Iyo ngingo yasa niyije gusubiraho umuco, ariko ikaba yatumye abakorera bushake bataronka uburyo kandi batanashimirwa. Mu gihe rero mu kurindira ko inyishu itorwa, abanyeshuri, abavyeyi n'abigisha bizeye ko ikibazo kizova mu nzira kugira umwaka w'ishure uhere neza. Mu gihe hatarabonwa inyishu, abanyeshuri benshi baracabandanya kwitega ata bicapo vyabo vy'iherezo ry'umwaka bararonka, nk'uko babandanya bavyidoga. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza muri iyi saha y'aka kanya tuyasozerere ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubagizwe ko, gusa mwibuke gufyonda sabone na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru y'imiganiro tubandanya kubashikiriza kuri muri shukuru yanyu kuna cyane mwe Rudende ya Isange TV.